Hi guys, today we're going to show you guys how to make vegetables, corn, sweet peas, potatoes, carrot, banana, and a green pepper, red pepper, onion, tomatoes. Come cook with me guys. Guys, if you like my video, comment, like, subscribe and share. Muze duteke ingaburo yuzuye. Mwabonye ibirayi ibyo ndiko ndategura, mwabonye ibitoki, mwabonye amakaroti, mwabonye ubushaza, ibitoki, ibiraya. Muze duteke ingaburo yuzuye, kandi biraryoshe cyane. Muze abakunzi banje munkurikirana, mumbariraho munkurikiranira muri. Ego mugire like, comment, subscribe and share, muzoba mukoze. Thank you. Ndibaza mwabibonye uko biriko birakurikirana. Nafashe ibitoki n'ibiraya ndabiteka mu isafuriya ryavyo, hanyuma ca mfata ibisigaye byose navyo ndabikarangira mu yindi safuriya ryavyo, hama nivyamara gusha ca nza kugenda ndabisuke kuri vya bitoki vyanje n'ibiraya, kandi biraryoshe cane. Muzogerageze, muzokumvirize namwe mubikore mwumve ukuntu biba bimeze. Ariko ku bantu badakunda ibigori mwobireka, ariko ku bantu bakunda ibigori nta na kimwe. Rero ako karungo n'akarungo gatukura cane, gatukuza indya. Nubwo uba udafise amavuta y'amamesa, ako karungo karatukuza indya cane. Aho nshiramwo dukeyi cane, ariko muraza kuraba ukuntu muza kusanga vyatukuye. Aho ndashiramwo dukeyi, hama ce nshiramwo amazi. Mu kanya muraza kuraba ukuntu vyahindutse, ngira murabibona ukuntu bimeze. Wogira ngo nasizemwo amamesa. Hama ivyo bintu vyacu navyo birahiye, ca tuza gufata tubisukeko, mukurikirane. Guys, our food is ready.
ibirya byacu byahiye guys. Thank you for watching guys, subscribe, bye.